umunsi mwamenyanye niba wibagirwa wabaye nk'uboneke inseko ye nziza ye yuje umubabaro wibagirwa n'ibyahise tubasabe mushyiremo n'amashyi kudimba turagenda mu kubashyigikira mbega hari iki kandi bo nyine babyikorera yego bakora terura akagozi kugira berekane yuko mu kanya ibintu bigiye gutangura neza n'ubuzima safi kabisa. urikiri nongeye murajyana hagutaha k'umutima isengesho riba rimwe mbayiga data ko kumpaye umunezero tete hayaya utone dore usanzwe data wa twese yagiye ahera kandi tumba ahandi hose turagushimiye cyane mwami ko ari amasaha kuri uno munsi mwiza turi hamwe mu kibanza igenekerezo sigiturunguka wari uyizi mwami kandi igenekerezo natwe twe tuyizi kandi twiteguye igishika cyinshi cyane none rero wa munsi n'uyu abageni bari hano natwe twaza kubashigikira turi hano mwami aha rero tuhari turabana b'abantu udafite ububasha nk'ubwawe tuguhaye kaze kugira ngo hano hantu uhabe ahantu uhabe maze ibikorwa byose byose mwami ubibemwo urubanza uruhezagire uhagendere hano hantu ko wagendera hari ikarori bwa bukwe maze byose bikagenda neza na hano hantu byose bigende neza ukoze mana tugutangura tugusenga mwami tugusaba n'ubu turagushimiye ko tugusozera amahoro turukoze mana hari ibintu byose amajambo yose avugwa hano hantu ibyo dufata ahantu byose mwami bihezagire byose bigende neza ukoze mana turagushimiye ko ibikorwa byose mwami wacu amen. Isaha turi hano kandi ubizi none rero hezagira bino binyobwa mwami w'abami hafi yavuye uhongera imigisha abagira ifungure babyakire babyihereze bagushima ku izina ryawe rya Yesu. none muzaribonere ibyishimo muzabyare muheke mutunge mugwize musangwe imaniza bahire mu rugo ruhire aye inshuti n'imiryango turabishimiye tubashyigikiye twese tete hayaya utone dore usanze ego nashakaga kumenyesha yuko uyu munsi witwa Gerard Day Kera Day ku buryo bizobagura kwibagira uyu munsi nanjye navuze day yaje dore day iriho
hamwe n'ibyo rero Gerard ntube nka wa muhungu yandikira ikete se akanga kumuvuga mu izina ngo ikete kuri dawe niwibaze iyo nikoroka uwaritora wese yacasiye tatwara ko niba ari umubyeyi aha rero tugomba ko utwereka ntutinye so na so wanyu nyoko na nyokwawe hindukira urabe iwaku bwawe unaona kitu yes unaona mwenzi wako jamani none ejo hija ejo nijagora na kaza ati sheri my love my sweet ndakene amazi yo kunywa uzobigenza gute twereke ingene uzomuha ayo mazi ukoye ni abaye wow amashyi menshi rwose mwenye wivu haya uyu Gerard ndamuzi kenshi arakunda gutera inkuru kandi agatwenga ariko uno munsi yo ngatwenga musigazi kare baratwenga nkabona amenyo ane ubona amenyo 8 Kenya babonye basubukaho bari bagomba barabe yuko by'ukuri uzemera umuhungu wabo ukamufata neza agwaye ukamurwaza akeneye mwerera umuhe bitwereke hasi nzongera ikosa ndabona ko ariko aranyoye ko amashyi menshi aya Bwana sifiwe nashaka mvuge umukobwa yari ngaha yibaza ngo yaba vyononekara Gerard akacamubenga byaheze yabandanije kupe kabisa ni kwa kuwa yeye ni Mpentekoste ningemwambia ambusu mwenza lakini hapa mtaanza sema ngoya ndio ndivyo ningelikuwa mimi ningembusu lakini kama unasikia haingie iache bwana hiyo ni yenu baadaye au si asante sana Pele Plus kujya mubwira babwiye ko witwa Peace Voice Band n'umurwi utagira amacakubiri y'amadini nimwawukenera murambwira reka mudorone itofataki aho hirya mucana magahe nihuri jamani tupe kitu afu tukaribisha ibani udatana urukundo ruganze utete ayaye utone dorusanzu gukunda ibani udatana urukundo ruganze akanyamuneza reka mugabo akanyamuneza dufise dusabe ubuserukira umuryango ko twabonye ko tudatamba twirorera hari abandi bantu baje batari bake ndamusaba umushinga ntaye uruhande rwacu abaganirize ababaza aho bava ndetse nababaza n'ikibashikanye hano n'icyabazanye akazi baba kari gusa twarawiteguriye turawuzi twagira rero kugira tubigaragaze mu ntiza amaboko dukomera amashimana icya kabiri turabaha ikaze bashitse bahire mu byagire twabonye n'ibisore n'inkumi twatumye umuryango wacu barakerutse babazimiriza akanyota urati babazi yo bava wongera babaze ikibagenza bajya kubahwa umengo jo kubwanje kubabaza ikibagenza ururimi rwoba runyereye gatonya mu kanwa kuko bamwe muri mwebwe ndabazi ariko hamwe n'ivyo ndazi iyo mwaje muva ni kure kugira mushike
mu ntara ya Rumonge, komine Rumonge, zone Kizuka ku mutumba wa Kagongo. Mwaza guca imigezi myinshi kandi yuzuye, mwaduze imisozi, twagira tubasabe mutuganirize, mutubwire ingene urugendo rwagenze. Naho kubabwira ngo ndababaza ikibagenze, oya, iryo jambo ryoba rirerire. Tubwire Kristo. Tugiye guhuza baratubwiye barabwiye tuti turagaruze mugabo ntibigenda bishoboye. N'umunsi rero uri hejuru, wa munsi Imana yahezagira uko tuza tuzanye ndabanywa n'adusavye. Hariho ntarabandana ntaho umworosha mu majambo yagerageje kubica mu ncamake n'umvirizi imbere y'uko mbandana. Yego mwatwakiriye neza, mwagahamaze kuba twanyoye, uri yakoze ibintu ko dutuma twacikwe utumva tumeze neza mu Kagongo. Twagiye dusabe nyakubahwa yaseruka umuganda, mbega rya jambo twayaga twicaye munsi y'umutobotoro, twazanye umuryango, nanjye ndi kumwe n'umuryango. Koko none ryabaye ry'umuno ntawe twiyenze. Inamishura yareka ndamanye kubona amajambo atumye tuzinduka iyo dusamamaza kudufata neza mu ngano y'udukurikira kugira amahoro. Washimye icyicaro, ariko nawe wasubiye inyuma gatonya wavuze ati ni rya sango. Reka jewe saba umuryango tumaze dukomera amashyi iryo jambo yuko n'umunsi tugabanye mufata rwose. Irigira kabiri ati twaba twihenze kuri rya jambo. Humura, hari abafise amaso babona ko bakiri bato. Umunsi twari kuganira wabwiye ati uba ku musozi w'inyana, naje ndakubwira ati mba ku musozi w'imfizi. Urambwira ko aribo batoyi ba bukuru n'abandi. Reka sabe uwofasha, kandi hariho uwafise amaso. Nawe ejo noba nihenze ku byo nabonye, we aranyereka. Haba ibisigaye tubandanye. Tugire Kristo. Mu biganiro twagiranye warambwiye ati urashitse mu muryango, kandi uberetse umuryango ukuze kuvuka. Ariko hariho amajambo abiri wanekereye. Wabwiye ati uyu mwana tumusangiye n'umuryango n'abandi bagabo babiri, kandi abandi basigaye barahambaye. Ndashitse mu nzira ndateka umutwe, ariko usanga wahaye agafindu uzi kugakora. Abo bagabo babiri narabatoye ndabamenya, yari leta n'ishengero. Nizere ko ibyo wabwiye ndabikoze. Leta irabizi, ishengero bo twazindukanye babibonye. Ngo basabe umuryango rero dukuma amashyi rwose ko ibyo nagiye ndasabwa ko ndabishitseko. Nyakubahwa Kira, ntiwabaye nka wa mushinga ntayo mperanyi yaherana ijambo no mu bindi. Ibyo twayaze warishitseko, turagushimiye cyane. Ubyagire ukamagira ko kagwa nako mu muryango, hama tubandanye tuganira ibikurikira. Nukuri
kugushimira urakagunuko urakamuko n'abatari twebwe bakaza batera urugo rwawe ku neza ngiyi urabakira tugire Kristo. ntaragira icyo mvuze ukuntu twagendeye urugo rwo mu Kagongo bagira isabe aho twagenda bakoma amashini menshi cyane kuko tutayaga hasigara cyicaro ibyo badusabye tubashikirije bene umurango babone. Ayo mashi n'ahatari menshi arakwiye ariko ikintu cyaryoheye kimwe abonye aba bajejwe ibintu by'amatara batumurika bona barahinduye bona umwungere umworosha w'amagambo yagize ati hariho umunsi je nawe nigiwe na rimwe hama turabandanya ndabona biri no munsi umworosha avuze ko yabonye umunani ni ukuvuga ko ijambo twayaze yabaye ukuri koko Imana yahezagiye abajejwe amategeko ari badutwara abajejwe intwaro naho rero bashyize ku gikumu arizo nari nabisabye ni mu muryango kandi twanje turabakirisu kandi turubaha amategeko none nasanze hose ariko bimeze nyakubahwa tereka rero dusasagara bitakunda abagifite akagere gakomeye bakavutse kuko uno munsi niwo n'uw'Imana koko yahezagiye n'uw'Imana koko yahezagiye sinumva inshuro nobivuga n'uw'Imana koko yahezagiye hama arakaja mu matisho ngo muti n'abandi ukuntu mutugiriye murabagirira nk'uko sinokabikaba tugasigaranya n'itanu akandi gasigara abazoza nambara b'umuzorundi batabangutse sinzi hariho abaza baratanga amatizoka reka twovuga byinshi hano tumwe twiryoheye tugire amahoro. Nangu mimi nakula tapeto mochi wakatisa misamazi. Mambo kwisha. Ngoti. Kenya. Uko pata sinzi ningumi zaza urongo sibadekura bakuru babihejeje. Bereke cyane konda ati wewe tushika kore uwe byanuku nukundo basenzere nukunda ati bye mambo kwisha. Sijano mahera ni mambo yaliteze yuko hari ibyo yokoze. Jera tazame tena wale wengine bwana. Ndio huyo. Umepata mwenza. Temuranjo hiyo. Abageni myaka hera leta kitu.
reka duhe ijambo bene intara kugira ngo bagabe umwanya mwiza burya harera umuryango kandi gahezagira ni bake bashaka kubyiza nk'ibi bagira dusabe serugo ahaguruke hama yere ku muryango abana bo barazi integuro kuva tuyitegura umurimo twagize ariko yere ku muryango ukuntu abo bana bagiye kubaho ego nituri nkayanka yavyara guca ati hanje nahejeje asigaye umwungere oya twebwe umuryango wa Karabanye Deodas tuguma dukurikirana abana ku ntambwe ya mbere ya kabiri ya gatatu ntiduheze bagira rero tumuha ijambo agabira abana agabira ibibondo umuryango ubona turamuha ikaze nyakubahwa bantu bose muri ngaha ni ukuvuga uyu munsi uri hejuru jewe Karabanye Deodas n'umutambukanyi wanjye bariyonyoye ko muriga ni ukuri uyu munsi turi n'akanyamuneza cyane 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 rwose nta mbere nicyo gituma ngomba gusaba umuntu wese iyo bari ngaha afashe gukoma amashyi ukuri uyu mwana wanjye Gerard nduvuga yuko n'Imana yabikoze kuko niyo yabikoze kuko kugira ngo yihangane gushika uyu munsi urabona ibirori byiwe ko bibaye akarangirana kuko nibake bikunda gusekera na nicyo gituma uyu mwana wanjye Gerard niwo bagiye kubakana guhera uyu munsi kuri izi tariki Gerard arazi ahomba arazi muhiri wanze niho yavukiye niho yakuriye ibyanze arabizi ubwizanye n'uyu munsi n'ibirori angiriye uyu munsi uyu mwana wanjye Gerard niwo bagiye kubakana nibamanze baruhutse umutima baruhuke bitonde bazofata umunsi baze ku rugo iwanjye muhira ni ukuri abana banjye ndabagabire kuko simbuze ico ndabaha ndabagabire
abagabire urambwira ndaguherekeze kaze musi jewe icyo nduvuga mugabo urumva uko ndagiye wa muntu bazana nta muntu nubundi ako nagiye ntekeye ngomba ndakamuhe nubwo atarashika muhiri wanjye ndazi neza dohoze ndaguhaye agakakado ukuri ugende witonde mwananzi ukitegereze neza ugaharure neza uyu n'umugisha ndaguhaye n'umugisha ndaguhaye n'umugiye kubakana ugende witonde mwananzi kuko urambaye agateka uratuhaye agateka nyuko wawe yakwibarutse ukuri mwananzi ubabere basha ntakundi ubivuga mu byari mu byagize Imana ishimwe n'umubyeyi wiwe mama wiwe agakado yatekeye kuko yaravye ati uyu munsi wa none kuri izi tarike agagateka yura isahereza abana biwe nico gituma yazanye akagakado kugira ngo akabahereze bakakire abo bana biwe kugira Imana rero burya worosha amajambo bazatigara mu ruganda ntibacura ujya mutama atabanje mu bigiwe bari kuba tumurengera karindwi natwe tuzoshikira ubwa rero nk'uko umugenzi wacu dukunda kubikora iyo duherekeje umuntu ntagenda uko natwe urabona ko bagumye hajya bakiriwe barahaba hari icyo barindiriye uwabiteguye ari hagufi nabanguke nawe nyine agira n'akarere bavutse kugira amahoro jewe nk'umuserukiye abavukanyi ba Kenya nkasubira kandi nk'uko barembereye kwa Mutama naho nyine turashima cyane rwose kwiteka twatewe uno munsi kuba twashoboye gushikana ibyo twiyemeje hama kandi namwe mukabidushimira icyo ni ikintu gikomeye cyane rwose ni ukuri ku ruhande rwacu reka natwe tubipanze bimeze neza jewe nk'uko nyene biri tubibona n'iby'imanza imbere yari bimeze umunsi mwatekanye bimeze neza uraza ku mwana turafishoza ubuganire ikindi nacyo gira kabiri burya Kenya ndabona unezerewe cyane rwose ni byiza rwose kirari umugabunga umupolisi hama nawe kirari kugira wiyemeje umwungere mwiza uzi ukomeze umuragira ahantu ukazifatanya rero nkawahawe nukuri uzomeze niciza ukiribona singira bivuga n'umuntu w'incabwenge gikomeye kiri mu mutwe w'umuntu ikintu gikomeye cyane rwose kuva mu wa mbere ubona ntiyigeze atura yama wa mbere gushika uno munsi ari muri university wa kabiri kubw'iwanje umusaza w'umukuru sinari kumurekura nambaye ikintu cyomfata umwana ubundi mwana avuga ati hakundi Imana ibikoze reka ndamurekura uramushyigikira n'ubwo bumenyi agire master akoze n'abayize bishobotse abandanye abe na dogiteri nanjye nyine sinogenda uko nyine atacufise bandara bicushikiriza mu mwanya kugira ngo nanjye nyine shikire nyine ibikorera ahantu nifuza aho tuvukana yuko boza hano kora kuri wa muri bazi wa muri yo ni ntuhagarike hanyuma dusabe ababatirijwe umunsi umwe na Kenya bari baritegura kubona Kenya ashinzwe uyu munsi ni iteka ku babyeyi bamwibarutse ni iteka ryinshi no ku babyeyi bibarutse Gerard ko
kuko umunsi bagabanye umugeni abantu nabo bagabanye umwigeme. Rero Imana ibahezagire ibahe umugisha mwinshi. Ikintu rero uyu munsi cyatumye mpagaze ngaha ku izina rya groupe abasangiye kwizera muri Kristo Yesu na Keria. Babatijwe turi abantu benshi bashika 60. Ngo murabona uyu munsi turi babiri. Uwo muri batatu turi batatu murakoze cyane. Turi batatu mwiyo groupe twatewe iteka uyu munsi. Hariho n'uyundi yagize ubukwe bagaburanye, abandi nabo barafatirwa murazi ko imanza ari nyinshi. Rero hari inka ngahaye bateguye kumuha, bararaba ingene boyizana basanga igitoroke impeta zimvye nta gihari, babona tagizimene yo tuzimba tuyize mu modokari. Turagerageza uburyo bwose twoyishira twoyigira buke tukayiganya tukayishira mu mufuko. Umunezero udasanzwe batewe n'umuvukanyi wacu ni ngaha turi babiri, mugabo hariho utashoboye kuhagera. Mugabo nawe nyene yavuze ati kubyo Gerard akoze uyu munsi aranezerewe ahaye rimwe adashobora kuvuga. Ntavuze byinshi cyane, namye mbona Gerard atwenga aryoherwa, nta kindi kumusabira nk'abavukanyi biwe. Umunezero bafise uyu munsi turifuza yuko ubuhorana ibihe byabo bivuga ko yavukiyemo arakuriramwo ndetse kugera n'aho asohotse. Je ndafise amajambo ashika kuri abiri novuga kuri Kenya. Icambere nk'umuntu yamwigishije muri Sunday school, nkamwigisha n'inyigisho z'umubatizo, ndetse nkamurongora mu gisata c'urwaruka imyaka yose amaze arurwaruka gushikaho yubatse ubwiwe. Nomushingira intahe ko yabaye umukobwa akijijwe yubaha Imana, ndetse ikigeretse ko 82% abo dushobora mu gukomera amashyi. Bigaragara yuko ndetse ubwenge bw'Imana yahawe muri we buzomufasha kubaka urugo. Rero twashaka tubiteze, Imana izimwubakire rugume, Imana izimugirire neza. Amavi yapfukama ariko arasenga Imana ntiyadushishikara kandi kumubera urufatiro muri byose. Rero natebeje turafise icyo twateguye n'abavukanyi biwe mu ntumbero yo kumukeza ndetse no kumutera intege. Murakoze, Imana ibahezagire. Aha sifise byinshi ndovuga, ariko ndafise akantu ndateguye. Muga hamwe n'ibyo arazi aho ntuye mu Rumonge, aranteguza arafata umunsi amaze kuva mu nkinga avuga ati papa ndazi nizere yuko aragafikeza nzokarondera, hari n'ikintu nzomutegurira nk'umwana mvuga ati aze kwase ku munezero ufise nzomubwira. Mugare rero icyo ndateguye nizere yuko aho ahinze mu mabanga agaragashukari agiye kugenda na gashashe. Aha nari kino ndateguye ngaha ngoma ndamusigira gishobora kumutera intege ujya mwanya azo ari karagendagenda ari umugwi awutwara muhira. Ama rero nambaze mu message muganda afite no musikaze ngande abona na nyene ari karamemwa nizere ko yobafise isavuga ingenda mugura kwitari no munsi jewe ndisangaje wa Gerard ku muryango urakoranye imwishengera abakozi bari bakoranye Imana hari akantu nateguye haza gutekururira aza kuvuga ati shangazi n'ukuri ndaze ataryoherwa bari kumwe na madame wiwe hamari umuryango wacu nukara duteke. Urakoze cyane, urakoze. Hari abingana na Kenya numvise ngo bagomba ko zoronga master, unahindura master sinzi yazotubashika ku bicu urashike hano, ariko ndabahaye abo amasegonda 30 abakorege ba Kenya dusanzwe dukorana ibikorwa bya buri munsi. Turi hano twadushaka kuntu tugaragaza umunezero kuri umwigeme yashimye kurushinga tuno munsi.
ukuri twakoranye ibikorwa neza na n'ubu twicabibandanya nk'uko tumuzi yuko ari umukobwa akerebutse akora ibintu neza ama twashimye kugira ngo tugaragaze umunezero tukaba twateguye akantu twungura kugira ngo abone yuko tumufashe mu mugongo adukunda cyane kandi natwe tukamukunda cyane. Ni ukuri dufise umunezero ntangere kubona Gerard adutera iteka akadushikana kuri uyu munsi. Imana nimuhezagire. Hanyuma Demayi nawe ndaguhaye ikaze mu muryango wacu, kaze cyane. Duhamagara Demayi turabakambwe tuzogufasha kandi ndaguteje cyane. Ni ukuri urose umugabo mwiza, urose umugabo yitonda. Gerard ni umuntu akundana cyane. Turagusabye urukundo Gerard adukunda, nawe urudukunde natwe tuzoturana. Imana ibahezagire. Amen. Asha n'umwana akerebutse kandi afise ibikorwa byinshi. Maze iminsi nkoresha imanza, niwe yatifasha, niwe yateguye urugo rwanje birahava bigenda neza. Rero uno munsi ndamugamiye akantu ndabuze kubashikiriza umubyeyi wiwe Yesu natwe ntakuvunse akantu kabahasha karyoshe rwose. Yego ndiye ababwizwa n'ababyarawe gusa hamwe na mushiki umwe. Ni ukuvuga uyu ari umusore mperuka kumva yuko amasashe yazimbye akugwa sensa kare yahora kukujana yajana. Iyo yasharinze nk'amasashe azohora asumiramwo umugore wiwe kugira ngo ntatuzaramugora yiruke na rasiyo nk'amasashe ayafise. Murakoze. Wasanze yiyungunganyamo. Rero muri make natwe dufise umunezero udasanzwe kubona umusaza wacu ino munsi yaduteye agateka cyane. Rero twiyumviriye nta kintu dufise cyo kumuha, ariko kubera twari hamwe twari dusanzwe dufise agatungwa k'impene twari twatungiye ahantu. Rero ako gatungwa turakamuhaye agashire ku mutima kubera amosozi y'umukunzi ava mu rihumye, kandi nakare barayamaze ngo uwuga impundu z'ubunyegeri araba n'amatama bufise. nyakubahwa twazindutse tugendera urugo rwawe tuzanye n'ingabama nari mwadusavye umunezero dufise ndazi kubwako uri guterekera tukaguma turyohewe. Iyi mpundu twumvira ubu uburyo bwarateye imbere. Hariho ayandi majwi aguma atubwira ati cyangwa mutubwire ukuntu byagenze. Twagiye tubasabe turangire amagara bakushira ajya ku irembo bandanye uburyo barimo twabujije muga natwe tuje gushikiriza ubutumwa tuvuga tuti bwa bundi ahantu twasanze ari sawa. Murakoze. Ego twagiriye ko turagabana wakarabanyege Yodasi hamwe n'imve nyakubahwa ubuze ati twazindutse tuyaga neza ariko turi kubona
izuba ritera ryitererayo hirya y'umusozi twagira ngo turabire amagaba twisoze ati ibyo ari byo byose tuzosubire ubundi munsi. Ego nyakubahwa twaguhaye ikaze kuguha n'iyindi niwagaruka twizere kuzogaruka umunsi uraho. Reka dusabe rero amwe nyene babe bakerebuka badutegure ayo magaba no bayategure bayashira ahantu, ariko dukurane kw'amaso ntidukurane ku mutima. Kanatsinda twaravukanye turavukanishwa n'ibibondo, ubu turi bamwe. Niba uzosanga umuwundi ahantu azovuga tujyane umuvandimwe. Ibisigaye twebwe twakwifuza ko mwari kurara uko ni ukuri, ariko hamwe n'ivyo igihugu n'inyamagenda ntiwabona ko twobandanya duterama. Ni ukuri kwa Audace biracuzuye, tubandanye tubisangira tugire Kristo. Kuri intambuko kandi turagenze neza kubera ari muri ibyo. Rero ubu rero hari abatashe hari abadusikaye hano muri 2005